Data wa twese wo mw'ijuru, Mana mushobora vyose, Mana ukomeye kandi uhambaye kandi uvuga bikaba, uteka bigakomera, urema ibitariho bikabashaga no kubaho. Ndasenga umwere Data ugiye kumva ijambo ryawe, reka rimwubake kandi rimukomeze, ko rimusanze naba ariko rimusiga, ariko rizana impinduka mu buzima bwe no kwimwerekeye byose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Turabaramukije mwese bakunzi b'ikiganiro haracariho ivyizigiro, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Turakomeje icigwa kivuga ngo aho siho wagenewe kuba. Kini gice ca kabiri, Mana iguhezagire ko warabanye nacu mu gice ca mbere kugera muri kino gice ca kabiri, aho siho wagenewe kuba. Muri kino gice ca kabiri ndifuza gusengera abantu bari mu myanya atari yabo, kandi ndifuza gusengera abantu bari ahantu ariko barambiwe no kuhaguma, canke abantu bariko binziza ibintu ariko barambiwe no kwinziza ivyo bintu. Birashoboka ko binziza amafaranga make, birashoboka ko ari ibintu bikuzaho bikeya gusumba ivyo ukeneye, ariko ngiye gusengera kugira ngo Imana yo mwijuru igirene, Imana yo mwijuru igutereke mu mwanya wawe, Imana yo mwijuru igutereke aho wagenewe. Imana ishimwe. Reka dusome Habakuki ibice vyaho bibiri, murongo waho wa mbere haravuga ngo nzohagarara shibamye nje ku munara wo gushibamako, nkenguse ndabe ico ari bumbarire nico ribumwishure kuvyo amaganya yanje. Aho siho wagenewe. Sinzi kibanza uri kurabamwo, sinzi ahantu uri, haba mu vy'impwemu, haba mu buzima bw'umubiri, ariko aho siho wagenewe. Birashoboka ko umwanya wawe wose umara uri ku mafilime, birashoboka ko umwanya wawe wose umara uri ku makomedi, ariko aho siho wagenewe. Birashoboka ko umwanya wawe wose umara uri muri boîte, ububare bwose bwo mu gisagara urabuzi, ariko aho siho wagenewe. Kandi nashaka kubwira ngo utarahagarara mu kibanza Imana yakuremeyemo, utarahagarara aho waremewe, aho washiriweho, mu vyo Imana yagushiriyeho, ntuzapfa ubonye amahoro, ntuzapfa ubonye umugisha. Uzabona ibintu ariko ubiburiremwo amahoro, uzabona imodoka ariko uyiburiremwo amahoro, uzakubaka inzu nziza ariko uyiburiremwo amahoro, uzagira amamiliyaridi kuri konte ariko uyaburiremwo amahoro. Ni mu gihe utaragera aho Imana yateguye kugera. Mana ibwira Yeremiya ngo utaraba urusoro mu nda ya nyoko, umva unarinda kuzi nari naragutoranije, nari naragushizeho kugira ngo uzabe uwuvugishwa nanje. Yeremiya Imana imutoranya ataranabaho. Ko Imana yatoranije Yeremiya, umva niko nawe Imana yatoranije ubuzima bwawe. Imana yantumye kubabwira bene data, ngaho siho wagenewe kuba. Turafise icigwa twari tumaze igihe, ntabwo nacirengagije, kivuga ngo icazanye Yesu hano mw'isi. Niki catumye Yesu asiga icubahiro mu ijuru agasiga byose akaza hano mw'isi. Kicigwa ntabwo nagihagaritse, oya tuzagikomeza. Hari ivyo nifuza ko tuzagenda turebera hamwe. Icamwa Adamu na Eva bariye citwa ngo iki, mbega cari kimeze gute? Ivyo tuzabirebera hamwe. Tuzarebera hamwe ubuvugishwa Imana yatanze mu itanguriro ibice bitatu, tuzagenda tuburebera hamwe. Imana ishimwe cyane, haleluya. Ariko rero sivyo naje kuvuga muri kino cigwa. Imana ahubwo yampaye ijambo, yampaye message. Ubundi nari gukomeza icigwa canje, ariko Imana yampaye message ntari nkwiriye kwirengagiza, ivuga ngo aho siho wagenewe. Birashoboka wa mugabo we warahevye umugore wawe wa mbere, urongora umugore wa kabiri, kandi wa mbere wamwirukanye ntacyo umuhora. Aho hantu, iyo nzu urimo ntabwo ari yo wagenewe kubamo. Birashoboka kuri ku bapfumu, ufise umuti wo mu bapfumu, abapfumu we nawe mwabaye inshuti, uraniha umuti ukabugiye ku mupfumu, umwana wawe yakorora ukaburamwirukangije. Aho siho wagenewe. Sinzi ubuzima uri kurabamwo budahesha Imana icyubahiro, sinzi ubusambanyi urimo, sinzi ubusuma urimo, sinzi ubwicanyi urimo, sinzi inda umaze gukorora, ariko nshuti yanjye aho siho wagenewe kuba. Ubwo sibwo buzima Imana yagushiriyeho. Birivuga ngo twahamagariwe kuba abera, twahamagariwe kuba abera, ntabwo twahamagariwe guhumana, ariko twahamagariwe kwezwa, twahamagariwe kuba abera, twahamagariwe gusa n'Imana
Imana, twahamagariwe kwigana Imana. Sizi ubuzima uri kurabamwo, uriko wigana abantu, ntabwo uriko wigana Imana. Waratakaje ubuzima, waratakaje agaciro kawe, waribagiye uriwe, waribagiye niyo uri kuraja, ariko ntawe wo gukanguka. Ijambo rirambwira ngo ikangure wowe usinziriye, uvyuke uve mu bapfuye. Kristo arakumurikira. Hari umuco uri kurarasa hano hantu. Reba sota kabadegi bakaya. Hari ijwi ry'ubuhanuzi ririko riraza rikubwira ngo aho siho wagenewe. Ubwo buzima urimo ntabwo aribwo wagenewe kubamwo. Izo bibazo urimo ntabwo arivyo wagenewe kubamwo. Izo vyaha urimo ntabwo arivyo wagenewe kubamwo. Izo ntege nkurimwo ntabwo ari zo wagenewe kubamwo. Aho siho wagenewe. Ijambo ry'Imana rirambwira umwana w'icangazi twamuvuzeho mu gice cya mbere, ubwo yagenda akagurisha ibyo afite byose akabijyana mu busambanyi, mu buraya, maze bimaze gushira atangira gusangira n'ingurube. Ko niko abana b'Imana batakaza agaciro kabo, batakaza agakiza kabo, bagasangira n'ingurube, bagasangira na Satani, bakarya ibyo Satani nawe ariko ararya, bakarya ibyo yadashwe. Ko niko abantu bava mu gakiza bagatangira kwivayanga mu isi. Ko niko abantu bava ku Mana aya masuta kabadeya, baheze ubutuzi bw'Imana, bagatangira gusangira n'isi. Ngariko agera ahantu aravuga ngo no, aha siho nagenewe kuba. Usi bwo buzima nagenewe kubamwo. No, ntabwo nahamagariwe gusangira n'ingurube. No, ntabwo nahamagariwe kuja mu bapfumu. Ndumva umuntu hano hantu, ndumva ijwi ry'umuntu hano hantu amasigiye aruhijwe no kujya mu bapfumu, amasigiye aruhijwe no kwisambanya. Ndumva umuntu amazigiye aruhijwe n'ubusambanyi. Ndumva umuntu amazigiye aruhijwe no kurya amafaranga adakoreye, n'umujura. Ariko ndumva ijwi risemerera rivuga ngo aho siho wagenewe kuba. Ubwo sibwo buzima wagenewe kubamwo. Hari ubundi buzima buri hejuru y'ubwo buzima. Reba suta kabadeya. Umazike wiyumvira ngo mbega nimbiheba zocabaho gute? Umva, Imana ifite inzira nyinshi yagutungiramwo. Bihebe gusa urebe urebe igitangaza Imana igira ikore ku buzima bwawe, urebe impinduka idasanzwe Imana igira izane mu buzima bwawe. Ndumva hari abantu bari mu buzima ariko batagenewe kubamwo. Uri mu gahinda, uri mu mubabaro, aho so wagenewe kuba. Ufise indwara zidakira, izo sizo wagenewe kubamwo. Jambo rirambwira ko turi inzu y'Imana, kandi ko n'ukuri bene data. Ntabwo turi inzu y'abadayimoni, ntabwo turi inzu y'abarozi, ntabwo turi inzu y'abantu kugira ngo abantu batwinjire muko bashaka, basohoke uko bashaka. No, turi inzu y'Imana, turi inyubako y'Imana. Niyo mpamvu ugukozeho ntabwo akoze kuri wewe, akoze kumbone y'ijisho ry'Imana. Ukugiriye nabi ntagiriye nabi wewe, agiriye nabi Imana. Ukwimye ntabwo yimye wewe, yimye Imana. Ugututse ntabwo atutse wewe, ariko atutse Imana. Kwera Imana iba muri wewe, Imana ikorera muri wewe. Ariko nagomba usuzume urabe ahantu uri ahariho. Imyambaro wambaye yisuzume urabe iyo ariyo. Bivuga ngo ndasi kugenda menya, ngwino ngureho imyenda yo kwambara ubone gusa neza. Birashoboka kubona umengo urambaye ari kugenda gusa. Suzuma ahuri ntabwo ariho wagenewe. Ewe Dawidi we, kuri iyo myambaro ya Sawuli ntabwo ari iyo wagenewe kwambara ugiye ku rugamba. No, hari imyambaro yawe. Ndabona Dawidi ahishurirwa zakora mandegi basate. Dawidi amwambise akanzu yiwe. Dawidi aravuga ngo no, arabyiyambura byose. Aravuga ati no, ibi sivyo nagenewe kwambara. No, imyambaro y'abantu batsinzwe. Imyambaro y'abantu bananiwe no kwica Goliyati, kandi bafise titre y'ubwami, bafise titre y'ikikomangoma, ariko bagera kuri Goliyati bagatinya. Iyi myambaro ntabwo ariyo nagenewe kwambara. Shuti yanjye uri kuranyumva, raba neza gutambaye umwambaro w'abantu bananiwe. Raba neza wa mugore we gutambaye umwambaro w'abadivorce. Akaba ariyo mpamvu buri
buri gihe cyose urota no gutandukana n'umugabo wawe, wa mugabo we uraraba neza gutambaye umwambaro w'abagabo bamaze gukora amadivorce, buri gihe cyose mumenye ngo watandukana n'umugore. Ese urupfu rwahabaye ko birivuga ngo muzatandukanywa n'urupfu? Yesu yaje kora manderi basate ya suzuma uburyo uri kuragenda, suzuma aho uri, ntabwo ariho wagenewe. Ubuzima urimo ntabwo ariko wagenewe kubamo. Reka dusenga Imana. Data w'ubwiza budasanzwe, se umwami wacu Yesu Kristo, areba ushata kabadeya, bakumvise mwami Imana, aho bari barahazi, byo barimwo barabizi, aho siho bagenewe kuba babimenye. Reka urambure ukuboko kwawe ubafate, ubavane mu myanda barimwo, ubavane mu ntege nke barimwo, ubavane mu bwasi barimwo, mu busambanyi, mu kaboregwe, ubavane mu ntege nke z'uburyo bwose barimwo, maze ubahagarike ku rutare mu izina rya Yesu. Uzari impinduka hejuru ubuzima bwabo, ngwino uhindura ivyasi guhinduka, ngwino ubohora ababoshywe. Hari abantu bari mu bukene kandi aho siho bagenewe kuba, hari abari ku musego w'indwara, hari abafise amasida, amakaseri, imitima, amafigo, alebriana sota kaya baneri basate nemo shatari amakando alegi basate, aho siho bagenewe kuba. Nimba sundege boria Mefibosheti we ntabwo wagenewe kuba Irode Bayi. No, uri umwana uva mu bwami, nubwo wavunitse amaguru ariko siko ramande ya masuva ntiwagenewe kuba Irode Bayi nyuma y'igisagara. No, kubw'isezerano, kubw'ubushobozi bw'Imana ugiye kuva Irode Bayi uje gusangira n'umwami. Ko niko Dawidi yabikoze kuri Mefibosheti, uko niko Imana nawe ije kubikora ku buzima bwawe. Hari abantu bagiye gukugwa mu buzima bwo hasi, bagiye gushigwa mu buzima bwo hejuru. Hari ingendo zari zarase zigiye kwemera. Ndakumva Mana kazoba regi bakaya, ndumva hari ngo zari zigiye gusambuka ariko Imana yubatse muri kano kanya. Hari abantu bari amashano ariko Imana yabavanyemwo. Hari abantu mwatutswe, mwasuzuguwe ariko Imana izawe no gukura agasuzuguro. Hari abantu mwarize, ndi kubona umushwara uri kuragenda genda uhanagura abantu amarira ku maso, amarira warize Imana ije kuyashira ku iherezo. Kurira korarira umuntu nijoro mu gatondo impundu zikavuga, ugiye kuvuza impundu yo gutabagwa, uko Imana imanukanywe no guhoza ubuzima bwawe, uko Imana imanukanywe no gukura ubuzima bwawe aho waruri ariko utagenewe kuba. Umaze igihe uri muri Egiputa, Egiputa y'ubukene, Egiputa y'ibibazo, ntabwo wagenewe kuba muri Egiputa. Nubwo wahavukiye ariko si wagenewe kuba, nubwo uri mu buja ariko si wagenewe kubamwo. Hariho Kanani inshuti yanjye, hariho Kanani Imana yateguye ku bwawe, kandi igihe kiraje ni kinyene aho ugiye kwinjira muri Kanani yawe. Ntabwo waremewe, ntabwo washiriho kuba muri ubwo busiri batera iteka. No, Uwiteka Imana zima arahagurukawe no kuza gutabara, arahagurukawe no kuza guhindura, arahagurukawe no kuza kurema ibitari biro bikabashaga no kubaho, arahagurukawe no guhoza amarira abariko bararira aho so wagenewe kuba. Urakoze mwami Imana, ndagushimiye kuri kuratabara. Hari abantu uri kurakura mu bukene, mu bibazo by'uburyo butandukanye. Urakoze mwami Imana kuri kurabavana aho batagenewe kuba. Kiza indwara, bohora baboshugurura ingendo, kora ibyo uzi gukora kandi ubikore neza mu izina rya Kristo Yesu, amen. Witeka abaho umugisha. Wifuza kubandanya usengerwa, urashobora gutwakura kuri ino nimero +257 65 339. Mwarayizegiwe cyane, mwari kube na Apostle Ndwa Kristo Glory Shine. Ariko kandi ari ibintu bishika kuri 5 canke 6 tuziga vyagushira mu mwanya wawe, vyaguhagarika mu kibanza cyawe, vyaguhagarika aho Imana yakugeneye kuba. Ntuzabikikwe muri parti ikurikira, nivyo tuzavugaho. Hama mu yindi partie tuja twogera dusengera abantu, kandi Imana ikirakora. Imana ibaho umugisha.